ni kibazo ca hariya ku Mpanda hariya hashingurwa abitavye Imana. Kiriya kibanza gisanzwe ari kibanza gikingiwe, carimwo inyamaswa zitandukanye ndetse n'inzoka zitandukanye, aho mbere hahoramwo n'igikoko bita inzovu. Harimwo n'igiti c'igikoko ubu kiriko kirashira turorera. Bajya abantu bashinguwe hajya iyo umuntu ashinguwe hajya hari hindagurika ribera hajya geneye muri we, kandi kubera hajya ahantu hari mu mazi no mu musenyi bigaheza bikaja mu rusizi mbere n'ibindi bikagenda mu Itanganyika. Mbega kijya kibanza mwebwe nkurongoye umugambwe canke mu mugambwe SNDD canke muri leta ibakomokako, kijya kibanza kizoguma kujya nyene kizimugwa? Mbega mwebwe nta makenga kibateye? Ibyo ku Mpanda reka tucandike kuko kujya mwabivuze ni kibazo. Bamwe nivyo hari abatanga gutanga ivyiyumviro bati turabe mbega abantu bazoguma bahambwa ni hahera uca bahambwa he, bati ntimura mu bindi bihugu n'abigenza tuti misho n'imigenzo simwe. Hari demba zitanguye kuza bavuga bati none kubakisha amakaro imva ku makaro imva kuyubakira inzu. Hari abantu bubaka inzu nyene z'umuntu yapfuye nyene bakamubakira inzu hariya. Ivyo byose bibazo biriko birabazwa bitangura kuva mu bantu bibazwa hama leta ikacikijako rero. Umva abantu barabaza bati ajya amakaro ni meshi yo kubaka amazu yo kubaka ibindi. Mbega umuntu apfuye burya mu myaka 20 ntaba yamaze kubivu kubera ko tubahamba kujya kw'abayisilamu. Urumva urumva nawe uko wakibonye kizokwicerwa mu gatandaze ko kimaze kuvugwa, kiramaze kuvugwa hirya no hino bati dutangwe tuvyige. Abana kavuga bati kubera ko umuntu atuhambwa muhire wiwe, abana kavuga ati kubera ko tubaturira umuntu yapfuye, ati none kabari urukwi impwemu zivuyemwo, ati abasigaye ari iki? Umva ni urugendo mugabo ivyo byose tubireka ugatanga ukureka bigashuha ugacibipangira ari akarere hajya bazobisaba mugabo ico kibazo ni ciza cyane kuko urumva wararavye nibidukikije ibikoko intuze mu nyuma imvura iragwa hamwe urukaza mbe bimeze gute ni neza cyane.